Abantu 9 nibo bafashwe n'ikiza ca kolera mu gisagara ca Bujumbura mu mpera z'umwaka wa 2022. Umwaka wa 2023 watanguye abanyagisagara bo muri zone Buyenzi, Cibitoke, Kinama banduye indwara ya kolera. Kuri uyu wa mbere 0 mu 2023 ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza sida mu Burundi bwasoye urwandiko rumenyesha ko mu buraruko no mu gisagara hagati hibonekeza indwara ya kolera. Muri ugu rwandiko ubwo bushikiranganje bumenyesha ko kuri uyu wa mbere 0 isaha 6 zo ku murango abantu 5 bariko baravurwa indwara ya kolera mu bitaro byitiriwe Prince Regent Charles biri mu gisagara ca Bujumbura, abandi 7 nabo bakaba bamaze gukira iyo ndwara. Nkuko vyamenyeshejwe, amakartier iyo ndwara yibonekezamwo ni quartier Bukirasazi ya mbere ya zone Kinama, quartier Mutakura ya zone Cibitoki hamwe no kwibarabara ya 20 yo muri zone ya Buyenzi. Abantu bakaba bandura iyo ndwara ya kolera kubera isuku rike rituruka ku mwanda. Ibimenyetso vya kolera bitangura kwibonekeza inyuma y'amasaha 12 n'imisi 5 umuntu anyoye amazi canke afunguye imfungurwa zirimwo umugera uteza indwara ya kolera. Ibimenyetso vyayo ni ugucibwamo cane no kubura amazi mubiri, ivyo bita déshydratation. Iyo ndwara umuntu ashobora kuyigendana hagati y'umunsi umwe n'imisi 10 yanduye kandi atabimenyetso arerekana. Abajejwe amagara y'abantu bamenyesha kandi ko iyo ndwara yandukira abana n'abakuze, ishobora guhitana uwanduye mu gihe ataronse ubufasha bwo kwa muganga. Ubushikiranganje bujejwe kubungabunga amagara y'abantu bumenyesha ko kwikingira abantu bakwiye gukaraba imbere yo gufungura, gukaraba iyo bavuye mu kazu kasugumwe, gukaraba imbere yo konsa umwana ku bagore bonsa, gukaraba ku bafise canke kubitaho abana igihe cyose bayageje kumesa utuzi twabo two munsi, gufungura imfungurwa zitetse neza, gufuka neza imfungurwa hamwe no kunywa amazi meza. Mumenya kandi ko buri mwaka abantu bari hagati miliyoni 4 aribo bandura indwara ya kolera, ikaba kandi ihitana buri mwaka abantu bari hagati y'ibihumbi 21 n'ibihumbi 143. Patrick Pajo, Niyonkuru, Muse TV.